kangahe umaze kwitumira mu rubanza bakikubonye bagashika baguhadira? Nako no harura kuko niko kenshi kuko ndibuka neza ko kenshi jewe ndashobora kuja mu rubanza nkaza kumenya nyenego hashize akanya ndamanje gusoma n'irya mbere. Ni kuvuga ico ukora gusishika kare. Ego hari anya tabutumire ubufisi. Ndakubwiye ko na nyenego ntawo mbanzi. Iciza rero mugabo civyo biza kurangira ahubwo ari je ndarugitse. Tambuka tugende mbabaza muyonga. Erega sinzokubaga nzokubangurira nzokujana mu bisoma n'ivyasonga. Bimwe bigera umwaka bigahungabana umuyonga. Munyere waburaje nkaburagira. Yo Tambuka tugende mbabaza muyonga. Erega sinzokubaga nzokubangurira nzokujana mu bisoma n'ivyasonga. Bimwe bigera umwaka bigahungabana umuyonga. Munyere waburaje nkaburagira. Yo Ngwabasi binyana biriwe barabonanira mu gifuri. Abasi binyana biriwe barabonanira mu gifuri. Natwe abakunzi bazoti murahumbeje mu gitondo tuzozicutsa amarembe. Munyere waburaje nkaburagira. Yo Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane. Nuko bakunzi ba Igozani TV reka nongere ndabaramutse ku indi ncuro aho no bipfuriza imyiteguro myiza y'imisi mikuru Noel na Bonane. Ndakeka ko hari yanye umuceri tuzowujya akanyama tuzokajya. Ndi mu ntara ya Karusi, intara nziza, intara ndetse inamera murabibona hirya no hino ko hari ibigori bishajije, aho iyi ntara inasanzwe ifise abantu beza cyane, abantu basukuye. No musire kuri Igozani TV ndi neza na neza muri commune Bugenyuzi, commune imwe mu makomine isa neza. Ndi kumwe rero n'umusore akiri muto rero. Reka ndamwite Mr. Bicuba. Murakoze cyane nkuko mumbona ku mazina abavyeyi banyise ni Sengiyumva Sanctus. Hanyuma mu karere ka commune yacu nziza ya Bugenyuzi nitwa Boris. Ego. Umeze neza rero? Umeze neza cyane. Ubundi ni Imana irikira kuvomera. Cyane nico gituma ubona atanu ubwo bamfise mbavuga nti kumbure Imana nayo byose irabibona. Mr. Bicuba kabisa. Neza na neza ukuvuga kwawe kubicuba wabitanguye ryari canke byatanguye gute kugira ngo umwana akiri muto nkawe mu gihemba nzi yuko abatama canke abantu bakuze aribo bantu bavuga ibicuba. Ndakeka ndaguhaye imyaka nka 27 canke 6 ntoba mbeshe. Nuko uri ngaho nyene ni 5 6. Ariko iyo ugeze mu bicuba ubufise imyaka ingahe? Iyo ngeze mu bicuba ndiko ndababa 50. Uburi mu 50. Ubufise abuzukuru hari ya ewana biba ari ibintu byiza cyane ko ndabibonera mu baba bankikije. Watanguye ryari kuvuga ibicuba? Aho natangura reka ndavuge kwerura nkashira hejuru hari mu bihumbi 2022 niho naje imbere y'abantu byari bigoye cyane, ariko rero byarabaye gushika n'ubu naho abantu batarabibona neza nkuko je ndabishaka, ariko bareka kubibona neza kubera ko murabizi na Yesu yarabivutse nta muntu yemerwa mu ntari wabo. Iyo ndi nyuma y'iyi commune usanga ibintu bimeze neza cyane. Ubu ndakeka ku munsi wa gatandatu wigurira inzoga gake.
ku munsi wa gatandatu nigurira inzoga gake, iyo hatabaye urubara gusa, iyo hatabayeho urubanza niho nja mu kabari. Kangahe umaze kwitumira mu rubanza bakikubonye bagashika baguha diri? Nako noharura kuko niko kenshi, kuko ndibuka neza ko kenshi jewe ndashobora kuja mu rubanza nkaza kumenya nyenego hashize akanya ndamanje gusoma n'irya mbere. Ni kuvuga icyo ukora gusishika kare. Ego hari anya atabutumire ubufise. Ndakubwiye ko na nyenego ntawo mbanzi. Iciza rero mugabo civyo biza kurangira ahubwo ari je ndarugize. Birangira urubanza ari urukoze. Ego ndetse ukanahembwa n'inzoga ukanwa. Barakusanya hagasha usanga ibintu bimeze neza cyane. Hari n'indi system mwe muvuga ibicuba ushobora kwisabiramwo agacupa. Ego kandi ya mbere wanyoye niye kabiri ariko ugaca hari ukuntu uca ubikora muri melody uriya anye bajya baba basi bajejwe gusereva bakagoma bakuzana ikindi winywera. Ico uracumva yuko nkiyo watanguye kuvuga ukavuga ati erega muraraba abana b'inka barashonje. Aho bonyene hari ikare baca bibwiritsa. Nk'agacuba ukunda gusabira mu icupa kugira bakongere kaba kavuga gute? Kenshi kubera ko ntashika ntero rwamo ndagenda nitonze kuko ivyo navyo mvuze ngo ndabivugire mu bicuba noba ngiye kure. Ego reka tuje ku gicuba kumbure catumye izina rya Boris rimenyekana aha mu gisagara ciza ca Bugenyuzi. Ego murakoze cyane. Reka ngerageze naho numva nyene bitameze neza mu muhogo kuko nk'ubu byasaba yuko n'imiburiburi icupa ryoje riba ryanyowe riba ryasutsweyo. Ego kugira ngo imihogo imere neza cyane. Ariko ndagerageza nubwo biruko. Tambuka tugende mbabaza muyonga, erega sinzokubaga nzokubangurira, nzokujana mu bisoma n'ivyasonga, bimwe bigera umwaka bigahungabana umuyonga, mwunyere wa buraje nkaburagira. Yo nk'imonjo urabizi ko itagawa kandi murumva yuko nakajwisi hatari. Ariho rero imvugo mukunda kuvuga iyo muriko muravuga ibicuba. Jewe ijya nka nkama muvuga simba menye inka muba muvuzi yariyo. Inka murabizi iyo turi ubundi nagomba ndababwire ibintu iyo turiko tuvuga ibicuba kenshi murabona imyaka mfise si vyinshi nzi ariko nibaza ko barabizi ibicubu bwa mbere. Murabona ko imico igenda itituka. Ubundi rero kera ababivuga barabatama baba bafise ubusho bw'inka. Akavuga ati reka nivuge mvugire icanje fisa. Ariko bitandukanye n'ubu kuko ubu niba tuba turi mu rubanza niko ko ntangura mvuga inka y'amaguru ane, ariko ubundi ico ayo mba nerekeza ku nka y'amaguru abiri iba yaje mu rugo uwo munsi. Ari nayo ituma nyene umuntu asoma atankomanzi. Ego mbega ibicuba byose mwama mukora vyama vyerekeza ku bigeme baba bagiye kwabigwa cane. Nta bicuba mukora vyerekeza ku mugabo we yabiriye? Bon ico gicuba ntaco ndumva. Abagabo re kubera iki mutabidikora? Abagabo ni hatari no kwibako. Ubundi abigeme canke abamama nibo bo gushimagizwa gusa. Ego na cane ko bo biba benababereye kandi bibaryohera. Ari navyo bituma nabo bumva bishimye. Turabikora kugira ngo kumbure nabo banezerwa. Ariko rero nubwo biruko n'umugabo abakwiye kumviraho kuko muri rusangi babibaraba bose, ahubwo tubwira uwo mugeni ariko umugabo wewe akumviraho kuko baba bariko niwe baba bariko barabwira muri make bamubwira ivy'inka yiwe.
Ego muri rusange novuga yuko ari akanwa akanwa niko instrument principal novuga kuko muramwa maze kumva yuko iyo turiko turavuga ibicuba kenshi turakobereza tukavuza uruho ababishoboye niki byose bibera mu kanwa. Nakahe kantu utangura imbere yuko uvuga igicuba? Bon si kuvuga ngo nukubivuga canke naho urakobereza tu. Ego ndashaka kumenya agastile uba wambaye kugira ngo igicuba buri kuravuga kijane n'agastile uba wambaye. Birumvikana neza mumvuze neza cyane. Nababwiye yuko ni kwimita kuko ivyari kera sivyo birubu. Iyo rero tuvuze ko ivyari kera byari atavyo birubu bisobanuye ngo twebwe turiko turimita turaraba mbega bajya batama badukurira babikoze bahora babikora baba bameze gute. Nico gituma keshi usanga twiyaranja saya mantuze amakoti tuba twaguze kugira ngo tuje kuvumba. Oya ahago turiyaranja tukazana ikoti ndende ugashako ni nkofero camuzi bona ziya za basokuru hanyuma ibintu bigaheza bikagenda neza cyane. Ego kuba abeshi ubu batakivuga ibicuba ndetse haba n'imanza ugasanga nta bicuba bibayemwo ugasanga kumburi ya mico y'akaranga ka kera irikira gititukaho ndetse novuga ko ibicuba ubu bivugwa nabake. Wowe kubona ko ako karanga kacu kariko karatakara niki wo bivuga? Ico binyereka nuko imigenzo kumbure y'abakera iriko iragenda itituka ariko nubwo biruko siko byari bikwiye kumera ariko nubwo biruko hariho abagihembera nabo tukanabibashimira na cyane ko arivyo biba birimwo mw'impanuro nziza kandi nyinshi zishobora gufasha umuntu. Je namye ndaba ukuntu uvuga igicuba hari ukuntu ugobeka umunwa hariya anye ururimi ukarugobeka cyane ndetse aho no kwibaza ko uhava wihekenya. Vyagutwaye umwanya ungana gute kugira ngo ushobore kumenya gukobereza neza nkuko mugihe mbona ko ukiri muto cyane? Bo ibundi ibintu nkenibi tubitangura tukiri abana. Burya ni benshi baba bahari muga batabizi kuko ibisina vyigiye hamwe ahago gusa melody niyo nagerageje ndavuga nti ngerageje kumeza ko abasokuru babikora nabo bagenda uko. Ubundi vyo gukobereza vyo no kugobeka ururimi ni ibintu umuntu yiga kiri umwana kiri muto urashaka no kubuza ibicuba mu gatavyuzi. Ego aha mukaza kuvyiga kandi rero vyize ukuze ntibatse ngo biroroha. Oya ni kintu cyose umuntu yize akuze nticoroha. Vyo gukobereza numvuga yuko ntivyangoye cyane kuko nabitanguye kiri muto. Ego nari sanzwe ndabizi naho ntogobeka ururimi hariho ni yindi strategy canke se nubundi buryo umuntu ashobora kubikoramwo uterinze kugobeka ururimi. Ndashaka rero unyereke ingene ushobora gukobereza kugira ngo umwehora kekeranya by'ukuri abibone neza ko n'umwana kiri muto ndetse aho tuba tuzi ko ibi bikora abantu bahumuye gusa. Nyereka ingene mukobereza. Ndashobora gushira intoki mu kanwa bunakanye birumvikana ariko bitareka birakunda ariko muka ego nibiriko biraza neza ariko murumva yuko iyo hameze neza biraza ndabikoresha navyo iyo ngiyo kugobeka. Ego turetse inzoga uronka mu rubanza canke inzoga unywa mu rubanza mbega ntarindi terambere kumburi urakura mu kuvuga kwawe kubicuba? Ego reka ndabagire yuko ikintu cyo nticobura kubera ubwa mbere nkitangura kuja mu rubanza natanguye ngenda nambaye ishati ariko ndiyumvira nti uku kuntu kubera ababa bambaye amashati bari benshi nabaza kuvumba haraho usanga bambaye ishati ndavuga ati reka nguri mureka rengane mu mahera bari bakwisanije
niko guca mvuga nti reka ndakagure. Ubu rero ninjiye ntibisaba ngo bantumiye canke ntibantumiye, ndayigorora tu hanyuma nkaguma ngenda, nahise mureka arengane. Je ndashaka kumenya ingene ubugaragara neza na neza urashitse muri sara habereye urubanza, ahabereye umugabo yabiriye n'umukobwa yabiriwe. Ubugaragara gute? Yewe ga yewe biba bikaze cyane kuko iyo byabaye ngombwa n'ikirato ndagitira. Ego kuko ikoti yoyo barakusanije ndayironka, ubu ndiko ndaraba ngene nashobora kuronka ikirato. Ego ndashaka kumenya rero ubuseriye ubushitse bwo gushika mu rubanza bw'umuntu, bwo gushika mu rubanza rw'umuntu utatumiwe. Ndashaka kumenya ubuserious cyangwa ubuseriye ubufise mu gihe ushitse neza na neza mu rubanza rw'umuntu batagutumiye canke batanakuzi. Ariko kandi ndakeka ko imbere y'uko ujya gusaba umwanya kugira ngo uvuge ibicuba byawe canke ugaragaze impano yawe, ndakeka ubanza guperereza ati mbega umugabo yabiriye yitwa gute, umwigeme yabiriwe yitwa gute. Mana yanje sinigera nicara, nta muntu ngora ngo genda unyicarike, birasaba ko nguma ntembera nkanywa kuza umukobwa n'izumuhungu kugira ibintu bizagenda neza, hose bazaguma bambona. Ariko kandi ndakeka ko imbere y'uko ujya gusaba umwanya kugira ngo uvuge ibicuba byawe canke ugaragaze impano yawe, ndakeka ubanza guperereza ati mbega umugabo yabiriye yitwa gute, umwigeme yabiriwe yitwa gute. Ego aho hantu umuntu yagize urubanza ndamanza nkamenya ati mbega aho naho ne rimwe riba ryagiye. Ego ndabanza nkamenya ati none umugore yitwa ngo iki, bakambira umugabo yitwa ngo iki, bakambwira bavuye ku mutumba wuwe n'uyu. Okay. Ego ibi byo biba bihetse, donc nkora nk'umumoderatere mugabo urumva sivyo biba byanzanye. Oya. Hanyuma rero gute usaba umwanya mu gihe kuri liste kumbure yabaja guteramisha abitavye urubanza canke ubukwe, usaba umwanya gute mu gihe no gutumigwa ubutatumiwe? Hariya anye mba nzi ko haba hari abigeme kumbure batumiwe kugira batambe zijya ndirimbo z'ikirundi, aho ubu hariho n'abasanzwe kumbure batamba makirikiri, zijya ndirimbo za makirikiri ugasanga nabonyene bari kuri liste. Wowe nk'umuntu yitumiye, nk'umuntu atigeze atumigwa ndetse unaje no kuvuga ibicuba, usaba umwanya gute? Mbega bigenda gute kugira usaba umwanya kugira ngo nawe ushobore kuba mu bateramisha urubanza? Ubwa mbere hoho ndagenda nkaraba moderateur nkavuga nti hari akantu ngoma ndabavugire, kubera moderateur atabaza kuvugana n'abageni hariya ndanamubesha ati twakivuganye kugira bampa kanya kabe gato. Hanyuma impera n'imperuka nagomba ndababwire ko biza kurangira ari je ngize urubanza. Yego ntibirashika aho umugabo yabiriye cyangwa umugabo yarongoye aravuga ati ujya mu peti yavuze ibicuba mu rubanza rwanje ntigeze ndamutumira, reka ndamurondere tuvugane. Ntibirashika yaho umugabo kumbure aba yakoze ubukwe akurondera after kumbure y'urubanza. Si rimwe canke si kabiri, ahubwo gusa murabona hariho imanza ziba bakagira mariage hanyuma hakaho gutwikurura. Ugutwikurura rero kubera uko buba bwije kandi wumva umuntu aba yarose mu bugeni, biza kurangira mwuko gutwikurura rero ari jewe nije mba nsigaye nkora urubanza bamaze kumbaza ati none we bimeze gute. Ariko ivyo vyari kera, ubu vyari mu minsi heze. Ubu kenshi kubera yuko ndiko ndagenda kumbure habaho kugenda ntera imbere, ubu unye tuba twavuganye bakavuga bati uraza kuza uku hanyuma ibintu bikagenda neza. Ari nako ndanababwira yuko kenshi iyo bigenze uko, kenshi mu gutwikurura usanga habayeho akantu bampaye hanyuma bikagenda neza cyane. Nko muri iyi ndwi ni hehe nahe uziga urubanza? Muri iyi ndwi ni samedi ndaziga urubanza ahantu mbere n'imanza zibiri. Manza zibiri ngaha dusanze dufise amasare. Nariyumviriye kubera ko kenshi ibicuba ni ibintu uvuga ushaka ugacugenda, kuko si nk'abavyina bagumaho kandi zose nzozitaba. Zose barazigutumiye canke uzokwitumira?
nababwiye yuko ubu unye hariho level maze kugera ko ubu uramaze kumenyekana baragutuye hariho abamaze kumenya ntibisobanuye ngo ubu ni koko iyo hari manza nka zitatu nkabona nta hamwe hose bigeze bambwira simbora na hamwe nje yego rero izo manza zose nzozitaba ndamenya ati ubu mwanya ndabaza hariya ati mugeze mu kihe gihe iyo binjire rimwe niho bica bigorana ariko batinjire rimwe biroroha kugira ngo umuntu akore imanza zibiri atangorane n'imwe noneho twabicishije amajambo menshi ariko abariko baradukurikirana kuri Igozen TV mwiyaranje murondera akajwi frame kuko twabatumiye dushaka ivyo bicuba nyene ndashaka igicuba kimwe kandi wihangane ukimara kimwe vraiment ukinkorere neza kugira ngo abigitega baze bakurondere abikarusi noneho ikarusi baranakuzi muyinga hariya anye ngozi Boris ushobore gufata urugendo kumbure ujanywe niyo mpano yawe tugire Tamuka tugende mbabaza muyonga erega sinzokubaga nzokubangurira nzokujana mu bisoma n'ivyaso bimwe bigera umwaka bigahungabana umuyonga nunyere waburaje nkaburagira yo ngo abasi b'inyana biriwe barabonanira mu gifuri natwe abakunzi bazo bati murahumbeje mu gitondo tuzozicutsa amarembe nunyere waburaje nkaburagira yo izo nka naho tuzivugana ibijuju za nyakurama erega ntizizi watavye urugomero mu mataha nzozicana mu bigera vya Remera bimwe bigera umwaka bigahungabana umuyonga nunyere waburaje nkaburagira yes noneho tugenda dusezera abadukurikiranye kuri Igozen TV kandi irongera asaba uwo mwana akeneye support akeneye gufashwa kugira ngo ibicuba bigarukane agaciro nkako vyamanye ariko kandi Boris nanje Igozen TV sino kuyibagira nkorera agacuba kamwisha agacuba nzohora ncisha kuri televiziyo yanje nkaryoherwa ati aka nagacuba nakorewe n'umwana w'ibugenyuzi umwana w'ikarusi kabisa yo bantu mwese muri ngaha abari kure n'abari hirya mu gihugu hagati canke inyuma y'igihugu muratumiwe kugira suivre aho ni kuri Igozen TV Igozen TV yemwe yaraje erega ngo yaje hageze yemwe yo muratumiwe kugira suivre twame tubakurikirana buri munsi Igozen TV waje hageze yo so reka tubarangize ariko je hari kibazo nohogena nakubajije burya mu muryango iwanye nta so hagati ya sokuru wawe canke abandi nta wavuga ibicuba umuryango navuga yuko ntawe vraiment ntabo oya wewe wabikuye he none
aho nabikuye neza na neza nagize icyo nakwitwa recherche. Murabona imyaka mfise si kuvuga ngo twayaze n'umutama oya, ahubwo gusa usibye ko nagiye ku ishure bimwe bimwe turabyiga ariko sinovuga ngo nabyize ku ishuri, naragiye ego kuri YouTube ndabona ko hariho abatama ba kera bamye bakora ibi bintu, nanje ndavuga nti reka kumbure ngire ico nkoze, ari nako ubu ngubu maze gushika wanashaka no ku ntambwe mbona ko ahanje ishimishije nubwo idashimishije cyane ariko biraca biratsa. Reka tubashimire cyane, murakoze cyane. Mbega uwo kwifuza canke uwo shaka ko woja kumukorera umuti noneho kumuvugiriza ibicuba canke kuvuga ibicuba mu rubanza rwiwe ni gute yo gutora? Ego murakoze, hanyuma biba byoroshe kugira ngo untore, uramurako ubu byaroroshe, ubuhinga bwaragwiriye, ni kuri telefone nta handi, ni WhatsApp, ni telefone isanzwe, ni 68 31 57 mu gifaransa ni 68 31 57 06, aho cuntora neza cyane atangorane nimwe, nkaba ndahageze hanyuma nkakunwera ngongera nkakuryohereza urubanza. Ibisabwa kugira ngo ushobore kwitaba urubanza rw'umuntu mbe haba hasabwa iki? Ikintu novuga gisabwa n'uruvugano tout simplement. Ego turavugana hanyuma kaza atangorane nimwe kabisa. Ego akanoti ni inbox ego nibaze kutazimba ibikorwa birivugira. Ego umunsi na koze ubukwe inka yanje ndakiye kuzoyikorera umuti. Ewana woho nk'ukundo ko ibintu bizoba biri ku muhemu yindi. Ego abibugenyuzi reka ndabashimire, mwarakoze kutwakira, ariko kandi Boris ndana gusezera ndanakwifuriza n'umunsi mwiza, noneho n'imyiteguro myiza. Wanambwiye ko ufise imanza zibiri muri iyi ndwi itangura, uzoba ufise aho mu izo manza. Mbega nyimba no munsi uvuze igicuba iki, urashobora guhindura mu rundi rubanza ukavuga ikindi canke byamari vya bindi nyene? Oya, nababwiye uko ndagira amarosherishe iyo rero ugize rosheshe ndazi ko murabizi ntugera rosheshe ku kintu kimwe, mubonye mbavuze ibi naho no bivugwa no munsi ibi ejo nkabisubira mumenye ko no mu yindi misi hariho ibindi biriko biraza. Ego asante sana. Aya asante. Igozani TV, Igozani TV, we could cry. Oh.